Adamu uti wakoze iki? Ni wa mugore wampa ndaheza ndarya. Mbega aho yavuka arya wowe nta bwenge wari ufise, wari kigugu. Nuko aho wari kigugu. Hanyuma wa mugore nawe ati ni inzoka yambenze ndaheza ndarya. Mbega wahendwa n'inzoka nta bwenge we wari ufise. Koko kakaryamiwe ndamaze kubacira bamwe namwe no kubacira. Nuko kumvise imiwi mu kigo c'umuntu karamotegwa kagomba kurya iyo miwi, mugabo karaburaho gaca vyatevye, karabona agatoboro gatoyi, hama kagenda guca muri ako gatoboro kubera kari kavyibushe nivyakunze. Hanyuma rero gaca karifata kubera gakomba iyo miwi cane, gafata iyo miwi bambe karisondesha gaca muri ka gatoboro kanganuku konze cane, gaca gashikira ya miwi karayirya karayikomesha. Nuko karavyibuha ubw'imbere ubwaha ubw'imumbavu kaba mahanga kategerezwa mugabo gusohoka. Ntabwo bagasanze ngaho bari kukica beneko. Inge rero gatangwe kurondera ubwene gasohoka ntibyakunda na gatoyi gaca kuko haceka haca muri ka gatoboro ntibyakunda ko hakahaca kubera kavyibushe. Gaca gasubira wa mugambi wa kare karisondesha muri bakicire ngaho karisondesha gaca gasigara ari igufa kumwe kwa kare gaca muri ka gatoboro gashika hanze. Gashitse hanze karitegereza kati wa hantu wari heza, mugabe kibabaje nuko uko wahinjiye ariko heza ukahasohoka. Iyi si uko tuzoyinjirako niko tuzoyisohokako. Yobu ati navuye mu nda ya mama ndi gusa ataco nzanye nzosubirayo ataco ntwaye. Nukuvuga nta kimwe tuzosubirana inyuma. Ari naco gituma rero kugendera amabwirizwa y'Imana tuba turiko turarondera iherezo ryiza. Kugendera amabwirizwa y'Imana tuba turiko turarondera iherezo ryiza. Rero turondere iherezo ryiza ko atahanumwe azi umunsi n'isaha mu gukora ineza, mu kugendera amabwirizwa n'amategeko yayo ntituyasuzugure. Nuko bwa gatatu, numero igira gatatu, Imana rero ishaka ko tumenya amabwirizwa yayo tukayagendera ngo tubone guhirwa n'ugira ubuzima. Kuva Imana ikire mu muntu ikamwishushanya ko yari imufise ko umugambi wo kunywana nawe. Imana twese dufise ku mugambi wo kunywana nayo. Uwo mugambi nawo wanyujana n'amasezerano afasha abantu kuyoboka. Nk'uko biri muri ayo masezerano rero ukumenya iciza n'ikibi si twebwe abantu tubyishingira, ni Imana yonyene ubwayo ibyitegekeraniriza igaheza ikabitumenyesha. Mumenye ko iki kintu gihambaye cyane gose. Urabyumva? Hari abantu bagomba kwihera insiguro bonyene no kugene bo kwigenza bakagomba kwiha amategeko yabo ugene bo kwigenza mu buzima bwabo. Ariko ukumenya iciza n'ikibi, ukumenya ikirekuwe n'ikitarekuwe si twebwe tubyishingira, bishinga Imana. Bibiliya nyeranda niyo ibishinga. Tumugicako kikunanire mugabo mugende kucigisha abandi, kuko urubura ushobora kugira amagara make, mugabo umenye yuko iciza ikibi igicumuro igitari igicumuro n'Imana ibishinga. Si twebwe abantu tubishinga, si twebwe abantu tubishinga, ni Imana ibyitegekanirizamu yonyene igaheza ikabitumenyesha muri ya Bibiliya nyeranda. Maze rero ubunywanyi Imana igirira n'abantu mugashikirwa n'ukubaha amasezerano. Inge ndabahe uturorero tumwe
kugira ngo bitegere neza. Mu isezerano rya mbere Imana yaratanze amabwirizwa 10 yayo. Mu isezerano rya mbere Imana imaze kurema Adamu yaramugabiye umurima urimo ibyamwa byinshi ashobora kurya, yamari musaba ko atohirahira ngo akore ku kindi giti cyaraho kimenyesha iciza n'ikibi. Imana yamwariye iti urashobora kurya ibyamwa by'igiti kiri muri uyo murima, ariko igiti kimenyesha icamwa n'ikibi, kimenyesha igiti iciza n'ikibi ntuzukirye ko namba. Umunsi waramutse ukiriye ko uzopfa nta kabuza. Amamuko 2:16-17. Adamu na Eva bararenze kuri iryo sezerano, nico gituma yaciye ibirukana muri uwo murima. Raba mu Mamuko 3:2-3. Nuko ibirukanye muri uwo murima, hingerera Imana iziye muri uwo murima, ibaza Adamu uti wakoze iki? Ni wa mugore wampa ndaheza ndarya. Mbega aho yavuka arya, wowe nta bwenge wari ufise, wari kigugu. Nuko aho wari kigugu. Hanyuma wa mugore nawe ati ni inzoka yambenze ndaheza ndarya. Mbega wahendwa n'inzoka, nta bwenge we wari ufise. Ni kuki wahendwa n'inzoka ugaca ku itegeko ry'Imana? Ugaca ku itegeko ry'Imana. Igicumuro kiba kiratanguye, urumva ubona umuryano, bongera babona ko batikwije, batangura kurondera amababi ngo baheze barondeye amababi bayikinge, kubona batikwije kare naco bari babuze na buhoro. Igicumuro gica kirarandagata nabo bavyaye Gahini na Abeli, murazi ko bicanye. Natwe igicumuro kiraheza kirarandagata no kuri twebwe gushika n'uyu munsi. Burya rero waje kudukura muri ico y'iryo randagata nta wundi atari Yesu Kristo, umwana w'Imana yafashe kamere y'abantu, kiretse igicumuro ngo duheze turonke ubuzima, atwegereze kamere y'Imana. Dushobora guhirwa rero, nyabuhirwe utegereye uyu mwana w'Imana, na buhoro buhoro ndabarahiye muragerageza muzorabe. Ari nacyo gituma n'abantu nabo bafise ibintu byinshi bashobora kwiyahura. Ndabona umutunzi i Washington, New York, yari Washington, yari afise n'indege ziguruka ku isi, afite umwana umwe, nyamwana umwe w'umuhungu, acarapfa nawe acariyahura. None nawe yari afise ibintu, umva yarabayeho, umva yari afise ubuhirwe, byaramwuzuye, umva byaramwujuje. Na Agustino yavuga ati Mukama waturemye utwiremeye umutima wacu ntushobora gutekana ngo ufise amahoro. Nagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'ubuja. Amategeko 5:6 Imana yaboneyeho kubemerera ko bazoba igihugu cayo nibaziga isezerano. Ubu rero nimwumviriza neza izwi ryanje, mukazibwa isezerano ryanje, muzoba icibare canje mu bihugu byose, kuko isi yose ari iyanje. Iryo sezerano Abanyisirayeli barigiraniye n'Imana ku musozi wa Sinayi. Imana ibona kubashikiriza amabwirizwa yayo 10 kugira ngo bazomenye ingene bazorizigama. Ayo mabwirizwa murayazi, Imana yashikirize Musa, yanditse ku bisata by'amabuye, niyo twitwa ya mabwirizwa 10 mwese tuzi, mwese murayazi. Ukuba isezerano no gukurikiza amabwirizwa y'Imana ntibyari itegeko gusa, yari inzira y'ugutorana ubuzima n'impuhezagiro. Jewe ndagutegetse uyu munsi gukunda Umukama Imana yawe, kugendera mu nzira ziwe, kuzigama amategeko yiwe, amabwirizwa yiwe n'ingingo ziwe, niho rero uzoramba ukarondoka, kandi Umukama Imana yawe akaguhezagira mu gihugu ugiye kwinjiramwo ngo uciganzire. Amategeko 30:16-19. Ayo masezerano n'ayo mabwirizwa y'Imana
ryari n'iragi ryategerezwa guhererekanwa uko imbyaro zagenda ziyakurikirana. Uzoyigisha abahungu bawe, uyababwire igihe uzoba wicaye mu nzu iwawe, uriko uragenda mu nzira, uryamye cyangwa uhagaze. Amategeko 6:7 mu nsezerano ya mbere. Amabwirizwa rero y'Imana cyari ikimenyetso cy'ubunywanyi bwuzuye urukundo hagati y'Imana n'igihugu cayo, akaba ari n'inzira y'ubuzima bushikana abanyisirayeli ku mwidegemo. Ndaho nzokwigira nibagira amategeko yawe, kuko ari ukoresha mu kumbesha. Mwisezerano rya kabiri, ubwuzure bushasha niko tuvuga. Mwisezerano rya kabiri Yesu yarashimangiye ayo mabwirizwa 10, yongera yakoraniriza mwibwirizwa rishasha ry'urukundo nk'uko narigarutseko. Nguko byahora bigenda mu gihe cy'isezerano rya mbere, ukunywana n'Imana byajana no kurangura amabwirizwa y'Imana no mu bwuzure bushasha niko nyene. Abafarisayo barabajije Yesu kenshi ibijanye n'amabwirizwa. Mu kubishura Yesu yashikira ku kurangura amabwirizwa atana na rimwe riguyemwo. Na rero yagira ati, ntimugire ngo nazanywe no gukura itegeko cyangwa abahanuzi, eka sinazanywe no kuzimanganya, naje kunoganza. Uzorenga na rimwe muri ayo mabwirizwa kandi akigisha abandi, kugira nkawe azogirwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzoyakora akayigisha, we azogirwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Matayo 5:17-19. Hariho n'ubundi yabaje Yesu icyo yokora kugira ngo atorane ubuzima budahera. Yesu yamwishuye ati, niba ushaka kwinjira mu buzima bukurikira, mu buzima budahera, kurikiza amabwirizwa. Matayo 19:17. Yesu rero yarigishije ko gukurikiza amabwirizwa atari kuyamenya gusa, nukunyurwa rwose n'umugambi w'urukundo uri mu isezerano Imana yagiraniye n'abantu. Ibyo Yesu yabyerekanye igihe yashikiriza ibwirizwa rikuru ngo urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushahara wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, urakunda mugenzi wawe nuko wikunda wewe nyene. Matayo 22:37. Nuko arongera kandi agira ati, ngira ibwirizwa ryanje, nimukundane nkuko nabakunze. Nabakunze mu kwitanga, niyeba ku musaraba ngo muhere ku buzima, mweze murongo ubuzima. Namwe rero nimwiheberanire hagati yanyu, nimwitangiranire, nimwiyibagire, kugira ngo abandi baheze baronke ubuzima. Mutiye Eklezia ya Yesu Kristo nayo ivuga iki ku mabwirizwa? Ikatikisimu ya Eklezia Katolika ivuga ko amabwirizwa afise ikibanza n'inyigisho bihambaye mu buzima bwayo. Turabisanga ku nomero 2064. Kuko amabwirizwa 10 atwereka urukundo rw'Imana n'abantu, 3 ya mbere yerekeza ku rukundo rw'Imana, ayandi 7 akatwerekeza ku rukundo rw'umugenzi. Usenga Imana yonyine suyikunde rwose, nturahire ubusa izina ry'Imana, uhimbaze umunsi w'Imana. Ayo ni 3 ya mbere yerekeza ku rukundo dutegerezwa gukunda Imana. Hanyuma 7 akurikira uhereye ku bya 4, usonere so na nyoko n'abari mu kibanza c'abavyeyi, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, nuko ureke kubesha no kubeshira abandi, bivuze gusambana, ntiwifuze kwiba. Nukuvuga rero yuko umunzane twopima ugene dukunda Imana urahagaze, ugene tugendera amabwirizwa yayo tugwa tubyuka. Ayo mabwirizwa rero novuga ko ari ingabire Imana iduha kugira ngo wa muntu ashobore kubaho.
nico gituma amabwirizwa y'Imana ndahinduka. Amabwirizwa y'Imana ndahinduka. Ibyo dutegereza bizokwamaho imyaka yose na hose. Nta numwe ashobora kuyirengagiza. Ajya amabwirizwa 10 yanditswe n'Imana mu mutima wa muntu, mu mutima wacu. Ibi Kristiya n'ibitwigisha mu kanomero k'2072. Mu Gifaransa bavuga bati les commandements de Dieu ne sont pas relativisables. Les commandements de Dieu ne sont pas négociables. On peut négocier la politique, on peut négocier autre chose, mais on ne peut pas négocier les commandements de Dieu. On peut relativiser beaucoup de choses, mais on ne peut pas relativiser les commandements de Dieu. On ne peut pas relativiser les commandements de Dieu. On ne peut pas négocier avec les commandements de Dieu. Un commandement de Dieu, c'est un commandement de Dieu. On ne peut pas négocier, on ne peut pas relativiser. On ne peut pas relativiser. Nuko rero ubwa kane rero twokora iki ngo dushobore kugendera mu nzira y'amabwirizwa y'Imana, tube numwe guhirwa n'ugira ubuzima. Mu mabwirizwa 10 Imana yahaye igihugu cyayo ingabirano yo kuyimenya no kumenya icyo ikunda n'icyo yanga. Ayo mabwirizwa rero niyo yafashije abanyisirayeli kwiyunga nk'igihugu kimwe, babona kuba igisata c'Imana, nayo ibasezeranira kuzobabera umwami n'umutabazi mu gihe bemeye kuyakurikiza. None rero mwese kwamiza kumuzirikanye ko amabwirizwa ari Imana, ari yagenga ukubaho kw'abantu n'ibikorwa byabo byose. Ni mwame rero mwitwararika kumenya kurangura icyo Imana yategetse. Nimushira imbere amabwirizwa y'Imana muzohirwa. Nimuyahe ikibanza gikuru, ashinga imizi mu mitima yanyu, mu byiyumviro byanyu, mu mvugo zanyu, mu bikorwa byanyu no mu mibano yanyu. Izi ngwano ziba ku isi, umuryano uba ku isi no mu gihugu cyacu wagiye uraba n'uyu munsi, ahaniniya bihagaze ko abantu batubaha amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Ibubaha amabwirizwa n'amategeko y'Imana, iyo babyubaha ibintu n'ibyogeye birayangara ku isi na buhoro buhoro. Amabwirizwa y'Imana ikimenyetso c'amasezerano ntabanduka y'umwe budacika Imana yagiranye n'abantu bayo, ibashakira ineza. Namwe rero nimuyisunge mu kurondera ineza, yubaka ikongera igakomeza, ikabakomeza mwebwe nyene. Umukama yadutegetse gukurikiza ayo mategeko yiwe yose, n'ukuba umukama Imana yacu, kugira ngo turanirwe iminsi yose kandi atuzigame. Uko rero duheza tukayacako, niko haheza hakaba ingorane. Canke igihe tutagira ayo masezerano n'Imana ngo ducudike, haraheza hakaba ingorane n'ingurikizi. Ngo ibikoko byagiye inama biti kuvaho twakaryaniye, kuvaho twakariraniye, ingo rero tugire amasezerano kugira ntituzosubire kuryana n'umunsi wa rimwe. Birandika amasezerano, birasinya, birarahira bishwe n'abakobwa ko bitazopfa bisubiye kuryana. Umugabo rero naho byagira ayo masezerano, yaraye mu bwenge ntere yo mu Mana, nibyari byahindutse imbere mu mutima ngo bije ku Mana, ayibe ariyo ibifasha. Niyo rero nyabikoko byagira biti, ubu rero ko dushitse kuri aya masezerano ngo dutangure rero tumererwe neza, bica bigira soirée dansante yo gutamba n'ukwigina ayo masezerano. Bija hamwe biratamba nuko mbere kugira ngo byerekane ko ubumwe bwaramye bikomeye cyane. Imvyisi itambana n'intama, birazunguruka za ndirimbo zoroshe bita slow, nuko hanyuma
birarema birazunguruka kabiri gatatu, ya mpyisi birayanka mu nda, biyanse mu nda icitangura kubozora ya ntama, ibozoye ya ntama yanikira amenyo. Ibikoko bikunda kuribwa bitigwiye amasezerano siyo, turahaguye bica biriruka, sijewe nohahera. Naho rero mwogira amasezerano mudashize mwo Imana imbere ihindura umuntu mu mutima, ntibiheza ngo bigende neza na buhoro buhoro. Kandi rero tumenye kw'isi ikunda kudukwega ikadukwega kandi ikatwereka yuko ubuzima nyabuzima ari iyo si. Ukamenya iby'Imana bifise ikibanza gito, ukamenya iby'Imana sibyo bikomeye, turaheza tukihenda. Turako turihenda. Jewe ndemera ndakekereza abantu nabo bafise ingorane zitandukanye, uri umupfakara, uri abana bakugoye, uri ingwara zindi, ibihe ucudika n'Imana, naho uri umukene ucudika n'Imana urahenzagirwa, uragira amahoro muri wewe. Ucuditse n'Imana ugacudika n'amabwirizwa yayo, uraheza ukagira amahoro, uraheza ugatekana. Kandi tukajya turibuka yuko iby'isi ari iby'isi, bitinda bihera n'umurindi w'umukecuru, bitinda bihera n'umurindi w'umukecuru. Amfete bavuga bati umurindi w'umukecuru iyo yanyoye ruramushanyura, hanyuma rero agaca yinanata ngo agira atambe agahumagana ndasimba kabiri ko ntanguva kibigirira. Nuko rero nagira mbere ari umugani w'agakoko k'akaryamiwe, ndamaze kubacira bamwe namwe no kubacira. Nuko kumvise imiwi mu kigo c'umuntu karamotegwa, kagomba kurya iyo miwi, mugabo karaburaho gaca, vyatevye karabona agatoboro gatoyi, hama kagenda guca muri ako gatoboro, kubera kari kavyibushe ntibyakunze. Hanyuma rero gaca karifata, kubera gakomba iyo miwi cane, gafata iyo miwi bambe karisondesha gaca muri ka gatoboro kanganuku konze cane, gaca gashikira ya miwi, karayirya karayikomesha. Nuko karavyibuha ubw'imbere ubwaha ubw'imumbavu kaba amahanga, kategerezwa mugabo gusohoka, ntabwo bagasanze ngaho bari kukica beneko. Ingere rero gatangwe kurondera ubwene gasohoka, ntibyakunda na gatoyi gaca, kuko haciye kahaca muri ka gatoboro, ntibyakunda ko hakahaca kubera kabyibushe. Gaca gasubira wa mugambi wa kare, karisondesha ngo ntibakicire ngaho, karisondesha gaca gasigara ari igufa kumwe kwa kare, gaca muri ka gatoboro gashika hanze. Gashitse hanze karitegereza kati wahantu wari heza, mugabo ikibabaje nuko uko wahinjiye ariko wese ukahasohoka. Iyi si uko tuzoyinjirako niko tuzoyisohokako. Yobu ati navuye mu nda ya mama ndi gusa, ataco nzanye nzosubirayo, ataco ntwaye. Nukuvuga nta na kimwe tuzosubirana inyuma. Ari naco gituma rero kugendera amabwirizwa y'Imana tuba turiko turarondera iherezo ryiza. Kugendera amabwirizwa y'Imana tuba turiko turarondera iherezo ryiza. Rero turondere iherezo ryiza, ko atahanumwe azi umunsi n'isaha mu gukora ineza, mu kugendera amabwirizwa n'amategeko yayo, ntituyasuzugure. Nuko tuzoheza turonke ubuzima tugira amahoro ya Kristo.